aje nabaye muri Tanzania imyaka 8 narayaze na bamwe mu Batanzania n'ubu twavugana b'inshuti zanje bambwira yuko Uburundi ari umwana wa Tanzania, Uburundi n'igihugu cy'iwacu ko nkaho mwoca mwibuka impunzi z'abarundi muri Tanzania zakiriwe mu 2015 bari bafite gutanga ubuhungiro. Abarundi babanza gupfa bishwe na korera kagunga muri centre de santé. Ibindi bihugu byose byo kwisi mu karere no mu kure bariko barakira impunzi, mugabo Tanzania itigeze yifuza kwakira impunzi. Leta ya Tanzania yatangiye kudutoteza hakiri kare cyane mu 2010, yatujije gukora ikintu na kimwe soyisahiri bakaguha ibiro 6 ku kwezi, bakashobora kubuza ko udashobora gukora commerce, udashobora kurima, udashobora korora. Irabandanya impunzi we hari abishwe, hari abanyuzwe batwagwa i Burundi, hariho benshi tutazi irengero ryabo bari muri ayo makambi. Kandi leta ya Tanzania ayo makuru yose yari yafite kuko bafatwa n'igipolisi cya leta ya Tanzania bakabafata ijoro bakabarungika i Burundi, cyane igipolisi cy'u Burundi cyo nyene kikinjira mu makambi y'Tanzania guhohotera impunzi. N'ibintu biteye ubwoba. Leta y'u Burundi na leta ya Tanzania nivyo bumvikanye. Impunzi ziri muri Tanzania ni nk'intama iri hagati y'ifisi n'ingwe itagira aho bisaganiriza. Leta y'u Burundi igira iti baturungikira abo batugwanya bose bacu baraduhunze. Leta ya Tanzania nayo ikagira iti nimuveho mutuvireho kuko abarundi ni bene wacu. CCM niyo yaparenye CNDD-FDD ntibogira ikibazo n'abacu nta ngorane n'imwe. Urumva nuko niko baragowe.